Ego nkaba nitwa Ntawupfamaze Tarasisi, nkaba nkorera imirimo ya misi yose ngaha kuri uruganda rwitwa Mahoro, nkaba sanzwe ngura imise, hama iyo mise nkayanikira, hama nkayisekura nkakuramo amavuta nkayakoramo isabune, hama ituruto nayo igaca ivuye mu mise tukayigurisha n'abantu boroye ibitungwa, ingurube, inkoko n'inka. Hama imise ikaba iva mw'iyi micungararo yaha ku Mpanda, hama tugaca tubagurira uko isaha iyo ari yo yose bazanye imise, hama tukayibagurira, naho iba mikeyi naho iba inusu, ibirobo turabaha bakaza kwigurira umunyu, bakagura icyo bashaka. Amavuta duhingura ngaha ku Mpanda mu ntara yacu ya Bubanza, ukeneye urayarya ukayatekesha ifiriti z'ibijumbu, ifiriti z'ibiraya, ukayatekesha umuceri ukayarya. Hama ikindi naco urashobora kuyisiga umubiri ukanonoka, benshi barayisiga akamera neza ku mubiri wabo. Turadetaya uwukeneye isabune y'ijana turamuha, kuko dukorera mu kibano ahantu bataratera imbere, turabaha uko batuzaniye imisi, ukeneye iyamake turamuha, n'abarangura turabaha guhera ku byo abakeneye byose, tubifise duca tubibaha. Rero twasaba abakiriya batahazi naha ku Mpanda, abifuza amavuta, abifuza amasabune, abifuza ituruto, bodusanga aha ku Mpanda kuri Provinsi Bubanza, komine Mpanda, umutumba wa Rugenge, ahantu bita kw'Ipera, niho dusanzwe turangurira iyi mirimo ya misi yose yo gukora amasabune no guhingura amavuta. Abifuza kuturondera tubafashe nuko nabo bokwifuza gushinga ibi, guhingura nabibi, canke n'abifuza kudushorera kuvyerekeye ivyo kurya vy'ibitungwa, ingurube, n'ivy'amasabune, n'ivy'amavuta, inimero yacu ya misi yose yo ku kazi ni 69 073 899.